bibane namwe mwese muko murakurikirana kino kiganiro. Nongeye kandi kubaha kaze muri kino kiganiro twatanguye mu rukurikirane rwo kuvuga ubuntu bw'Imana, kuko ari urufatiro rwo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni igihe ca nyuma ndabibutsa yuko dusigaje iminsi mikenya hano mw'isi abizeye. Turabona yuko turavye calendrier canke turavye isaha bivanye n'ibyo dusoma mu ijambo ry'Imana, mwa kandi bivanye n'ibyo tuko turabona uyu munsi biriko biraba muri Isirayeli, biriko biraba ku isi yose, biratureka yuko igihe cacu mw'isi ari kigufi. Igihe ni gitonya gisigaye yuko Yesu aza gutora ishengero. Rero uyu munsi kubera iki tuko turatangura kandi kuvuga ukwizera twahawe rimwe gusa, urufatiro rwo kwizera, urufatiro canke ivyizerwa by'urufatiro abizera bose bahawe rimwe gusa. Nikora ko Yesu yavuze ngo mbega ni umwana w'umuntu ntiyagaruka, mbega azosanga aho kwizera. Kandi ukwizera kuva ku kumva ijambo rya Kristo, bisigura ngo umuntu arashobora kuba afise ukwizera kudakiza kuko yumvise bitari ibyo akagira ukwizera kutariko, ariko kwizera nyako kuva ku vyizerwa by'umwami wacu Yesu Kristo. Uwumvise ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo wese niwe afise ukwizera nyako. Nico gituma rero turi muri rukurikirana kuvuga ngo ubuntu bw'Imana nibwo budukiza gusa. Urufatiro rwacu si ibikorwa by'umwana w'umuntu, urufatiro rwacu nico Yesu yakoze, ni igikorwa Kristo yakoze. Ndabibutse yuko ijambo ryavuze kuva kera ari ryo ryashikijwe n'umwami wacu Yesu Kristo, aho Imana yavuze ngo si kubw'inkomezi, si kubw'imbaraga, ngo ariko ni kubw'ampemu wanje. Kuva kera Imana yaragerageza kubereka yuko nta gikorwa Imana c'umuntu Imana ishobora kwemera kuko gifise intege nke kandi kirimwo amafuti menshi. Ikibohora umwana w'umuntu, ikibohora ubuzima bwacu n'ubushobozi bwa mpemu w'Imana Imana yaduhaye. Rero uyu munsi ndiko ndaganiriza abantu batandukanye vyananiranye ko bahinduka, vyanse yuko ubuzima bwawe buhinduka. Ndakubwira ikintu kimwe, izi nyigisho ni wazikurikirana zizohindura ubuzima bwawe kuko zarahinduye ubuzima bwanje. Rero ubushobozi bw'Imana nibwo bukorera muri twebwe, ubushobozi bw'Imana nibwo buduhindura, ubushobozi bw'Imana nibwo buduha ivyasezeranywe. Rero abantu benshi bararushe mu mashengero, abantu benshi bararushe kubera ko bahagaze ku bikorwa vyabo. Bababwiye ngo nibakorere ijuru, ijuru ntiturikorera, ahubwo uwizeye wese ngo ngo afise ubugingo budashira. Bantu b'Imana, ijuru ntiribuzova mu bikorwa umuntu yakoze, ijuru riva ubwa mbere na mbere kuko twemeye tugaca bugufi, tukemera ko turabanyavyaha, hama tukihana tugahindukira, Imana ikaduhindura abagororotsi bayo. Rero ibi nivyo tumaze igihe tuko turiga. Uyu munsi nafasha akanya kugira ngo nishure ibibazo bimaze iminsi bibazwa. Rero ikibazo ca mbere nkeneye kwishura, ikibazo ca mbere kivuga ngo mbega twobandanya twikorera ivyaha kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse? Reka ndabibutse yuko ubuntu bw'Imana si uburenganzira Imana yaduhaye bwo kubandanya ducumura kubera ubuntu bw'Imana ngo bwaserutse, ahubwo n'ubushobozi Imana yaduhaye budukura mu buja bw'icaha. Ndabibutse yuko ubuntu bw'Imana si licence du péché, si uburenganzira Imana yaduhaye bwo kuguma twicumurira, mugabo agatima kacu gatekanye kuko tuzi nkuko twahariwe, kuko tuzi yuko Yesu ngo yakoze igikorwa cyo kuducungura, aravuga ngo byose birarangiye. Oya, mwibuke yuko Yesu yaducunguye adukura mu vyaha, atari kugira ngo tubandanye kuvyivayangamwo, ariko kugira ngo tube abidegemvya. Koko iyo abantu bavuga ngo baridegemvya, barakunda cyane kuvyitiranya. Iyo ukora icaha ubu muja w'icaha, ntushobora kuvuga ngo uridegemvya mu gihe ukiri addicted, mu gihe vy'ukuri wamura umuja w'icaha, mugabo ugaca uvuga ngo narahariwe, ngo ndi umugororotsi w'Imana. Oya, ahubwo umwidegemvya Imana yaduhaye yadukuye mu buretwa bw'icaha. Rero reka dusome kugira mu bibone. Turasomye mu Baroma, tusome mu Baroma igice ca 6 umurongo n'uwa 14. Icaha ntikikabaganze kuko mutakirongorwa n'ivyagezwe, ahubwo muri munsi y'ubuntu bw'Imana.
bisigura ngo ahubwo abantu baganzwa n'icaha n'abantu bari munsi y'ivyagezo. Nico tumaze igihe tuko turiga abantu kubera iki caha cyo kiganza abantu bari munsi y'ivyagezo, kubera ko abantu bari munsi y'ivyagezo nibo bagerageza kugororoka mu bikorwa byabo no mu nkomezi zabo. Ariko kandi Imana iratuzaniye iyindi nzira yo kugororoka, iyindi nzira yo kwakira ubuzima bw'Imana muri twebwe. Uramaze kubibona kenshi yuko ibikorwa byose vyagezo byadusabye byatunaniye, canke idini ibyo ridusaba ngo dukore kugira ngo twemegwe imbere y'Imana biratunanira kenshi, tukama turi mu kwicira urubanza, tukama tuvuga umenga ntidukwiriye mu bwiza bw'Imana, tukama tuvuga umenga ntitubereye imbere y'Imana. Niho hava nayo masengesho abantu bariko baregera Imana bakunda gusenga ngo genda umusiba Mana imbere yawe. Oya mwana w'Imana, ntukiri umusiba kuva aho Yesu yapfiriye akazuka. Abamwizeye ntibakiri imisiba imbere y'Imana. Abamwizeye ngo yabahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana, ntitukiri imisiba imbere y'Imana. Iyo uri kurasenga amasengesho yitwa yuko umenga nuguca bugufi kutariko, kuko ayo masengesho ahakana ico Yesu yakoze ku musaraba ku bwawe. Rero Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kuzubaha kwidegemvye. Ijambo rivuga ngo nimwegereza atabwoba kubera iki ryavuzwe. Nimwegereza atabwoba kubera iki? Kubera amaraso y'umwagazi w'Imana nzima yarasesetse ku bwawe. Amaraso Yesu yarasesetse. Rero ni kuvuga ngo izi nyigisho zigufasha kuba free in the presence of God, kwidegemvya mu bwiza bw'Imana, ku experimenter la présence de Dieu, kumva yuko takiyo na kimwe cyo kubuza kwibanira n'umwami wawe Yesu Kristo, kuko yarasezeranye ngo nzubana namwe gushitsa kumera zisi. Mwe mu Imana uyu munsi, mwe mu Imana aza akagenda akamanuka. Oya bantu b'Imana, ubushobozi bwo kuva mu caha n'ubuntu bw'Imana. Ubushobozi Imana yatanze kugira ngo tuve mu buretwa bw'icaha, ama addiction yose mu buzima bwawe azokugwaho n'ubuntu bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Reka ndababwiza ukuri, ubuzima bwanje bwarahindutse igihe menya irino banga. Ni mu gihe uvyuka ugasanga ubuzima bwawe bwarahindutse mu gutazi ryari bwahindutse. Ca kintu cahora cama kigufata, cama kikuboshe, cama kigutwara mu bikorwa bibi, ariko umunsi umwe ukavyuka ukisanga ca kintu caraheze, utazi ukuntu caheze. Ubushobozi bw'Imana ugaca ufukama ukaduza ibiganza ukavuga uti Imana icubahiro ni icawe. Ariko abanyabyagezo bavuga ngo je nagize gutya, nisondesheje gutya na gutya, nakoze gutya na gutya ngo kugira shike ngani. Nico gituma Imana itashimye iyo nzira, kubera ko abantu barishima kuko bazi ko bakoze. Ariko uyu munsi nta bwishime tugifise, kuko tuzi yuko ivyo Imana yakoze byose mu buzima bwacu yabikoze ku bw'ubuntu bwayo. Si twe twabikoze, ni Kristo yabikoze mu buzima bwacu. Rero kugira nishure ikibazo, reka kandi dusome ku murongo wa mbere, Abaroma igice ca 6 umurongo wa mbere. Mbega none tuvuga iki? Dushishikare gukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bwongerekane? Ntibikabe. Abapfuye ku caha twoba tukikibamwo gute? Mbega nimpuzi yuko twebwe ababatirijwe kuba umwe na Yesu Kristo twafatanijwe nawe no mu rupfu rwiwe. Bantu b'Imana ntibaze bababeshe. Aya majambo Paulo yariko aravuga yariko asubiramwo abamwagiriza yuko yigisha ubuntu bw'Imana, mu kwigisha ubuntu bw'Imana ako yigisha abantu gukora ivyaha. Reka ndababwira, abantu bamwe ari abanyavyaha. Ubuntu bw'Imana sibwo bwaje kwigisha abantu gukora ivyaha, ahubwo ubuntu bw'Imana bwaje gutora inyishu yo kugira abantu bave mu gukora ivyaha. Ariko Satani kubera ko ari umuriganya yakoresheje abantu benshi, harimwo n'abantu bito ba Nikolite mu ishengero rya mbere, bakora ivyaha, bakora ibyo imitima yabo yifuza n'ubwenge bwabo bwifuza n'imibiri yabo yifuza, bagaca bakomeza kuvuga ubuntu bw'Imana mugabo ariko bakora ivy'akameremere kabo kifuza. Hama bice bituma abantu benshi batinya ubuntu bw'Imana, kuko babonye abantu benshi bakora ibyo bifuza, bitwara nk'imene zo muci, hama bagaca baza kuvuga ubuntu bw'Imana. Bice bituma abantu bagira ishusho mbi y'ubuntu bw'Imana. Ari naho havuye ibintu bavuga ngo abanyabuntu bashatse kuvuga abantu bakora ibyo bigombeye in the name of the grace of God. Ariko uyu munsi harakeneye ko dusubira kandi kwibutsanya yuko ishusho y'ukuri y'ubuntu bw'Imana iri ku muntu ariko arahinduka, iri ku muntu ubuzima bwe buko burahinduka, iri ku muntu ibikorwa by'akameremere kiwe biriko birapfa. Apana umuntu ahora akora kugabitanya muga akavuga ngo narahariwe. Ntitwahariwe kugira ngo tugume tugabitanya, twahariwe kugira ngo tubaduke tuve munsi y'ubushobozi bw'icaha. Arabandanya aravuga ngo ku murongo wa 4, ivyo bivuga ko twapfuye hanyuma tugahambanwa nawe mu kubatizwa, kugira ngo nkuko yazuwe mu bapfuye n'ubushobozi
bw'ubwiza bwa data aba ariko natwe tubaho mu bugingo bushasha. Ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye dushobora guparticipa tukaba muri operasiyo Imana yakoze yo kwica icaha mu rupfu rwa Kristo, hama kuko nawe yazutse tugashobora kubana nawe mu buzima bushasha. Abantu bakeneye ubuzima bushasha mbwa bataciye mu rupfu. Hatangura urupfu hama hakaza kuzuka. Nta kuzuka kubaho hatabaye gupfa. Birasabwa kubanza gupfa kugira ngo uzuke. Birasaba ko upfa kugira ngo ubuzima bushasha, burya ubuzima wifuza bushasha, kuba free, completely free, ukaba widegembye, ukaba warabohotse, ukava mu buretwa bw'icaha, ukava munsi y'ama addiction yose atandukanye, sexuel, ya drogue, y'ibiki byose bitandukanye. Bisaba kubanza gushushanywa na Kristo mu rupfu rwiwe. Nico rero tuvuga ngo yatugobotoye bice mu gikorwa Yesu yakoze. Yesu yakoze iki? Yarapfuye ku bwacu hama arazuka. Yapfuye kugira ngo yice icaha, akureho icaha mu buzima bwacu. Hama mu nyuma arazuka kugira ngo aduhe ubugingo bushasha, la nouveauté de vie. Birakenewe ko tuba ivyaremwe bishasha, birakenewe ko tuba bashasha. Wowe utarizera Yesu Kristo, ngaya mahirwe twahawe mu kwizera Yesu Kristo ni kugira ngo duparticipe muri ico gikorwa, kandi atari twagikoze, ari Yesu yagikoze, cyo gupfa no kuzuka. Haleluya. Rero ni vyiza yuko dutahura yuko umuntu wese akiri mu caha ntashobora guhimbara Imana. Rero kugira dushobore kukivuga neza no kugisigura neza, reka tubanze ko tubona icaha Imana yagiriza abantu canke izokomeza kuhagiriza abantu icarico. Dusomye muri Yohana igice ni 16 kuva ku murongo w'indwi, haratubwira ngo ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze ivy'icaha, ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ku murongo w'icenda, ivy'icaha kuko batanyizeye. Bisigura ngo icaha imbere y'Imana, icaha Imana yagiriza abantu mbere na mbere, nuko batizeye umwana w'Imana nzima. Kuko aya majambo ni Yesu yariko aravuga, akoravuga ko azorungika mpwemu wiwe. Abantu benshi bakeneye kuva mu caha muga ntibanatahura n'icaha icarico. Tuzogira uwundi mwanya wiramvuye yo kuvuga gusa icaha, ariko ndagomba ndabereke yuko abantu benshi bavuga icaha muga ntibazi icaha bari mu carico. Nuko batizeye Yesu. Nico tuma twatanguye tuvuga urufatiro kwanza rwa mbere. Ikintu ca mbere ukeneye guhindura si ibikorwa vyawe, kuko ibikorwa vyawe ni ivyamwa. Ariko umuntu kugira ahindura ivyamwa ahindura umuzi, ntahindura ivyamwa. Ivyamwa bibi iyo ugiye ukabihindura birasubira kandi bikamera bibi. Kujye wamugerageza kwihindura no guhinduka muga vyanse. Umaze kugerageza kenshi guhindura ibikorwa vyawe muga vyaranse. Kubera ikibazo si ivyamwa, ikibazo n'umuzi. Umuzi wawe urimo ikibazo. Uri mu Kristo, uri umwana w'Imana, umaze imyaka myinshi mw'ishengero, umaze imyaka myinshi ukorera Imana entre guillemets, ariko ubuzima bwawe budahinduka. Ikibazo ni urufatiro rwawe, ikibazo ni fondement yawe, ikibazo ni mbega wizeye ibiki. Kuko reka twibutsanye, iyo wizeye vy'ukuri neza, iyo wizeye ukuri ubaho ubuzima bwiza, iyo wizeye nabi naho ubaho ubuzima bubi. Rero ni kuvuga ngo ibintu umuntu akora ni resultat canke ni nyishu y'ibivuye mu vyo yizeye. Nico gituma kugira uhindura ibikorwa rero uhindura ukwizera, uhindura ivyo wizeye bitari vyo. Kuko mw'ishengero batwigishije ukwizera kutariko, batwigishije kwizera amazu, kwizera abagore, kwizera mariage, kwizera amazu, kwizera amaviza. Mukuko kwizera so kwizera gukiza. Nico gituma abantu benshi baguma ari babandi bakaguma bari muri vya bindi bikabaruhisha, bakibaza ngo ni Imana ibaruhishije. Imana n'akaruhuko, Imana yaduhaye akaruhuko muri Yesu Kristo. Yo turuhisha gute kandi? Ahubwo twaruhukiye muri we, kuko ari we yakoze igikorwa cyo kuducungura. Abantu rero bizera ibitari byo bigatuma babaho ubuzima butari bwo. Rero ntihagire ubabesha. Nta wundi agakiza kabonegwamo atari Yesu Kristo. Nta handi agakiza kaboneka atari mu buntu bw'Imana. Kuko mwibuke nkuko twasomye muri Yohana igice ca mbere, ubuntu bw'Imana ni Yesu Kristo. Iyo uhakanye ubuntu bw'Imana ubuhakanye Yesu Kristo bwiwe. Tuhasome muri Yohana igice ca mbere,
Yohana igice ca mbere umurongo wa 16. Kuko ibibogaboga muri we bakavuga Yesu Kristo arivyo twahawe ko twese. Wewe wahawe kwiki? Wewe waronse iki kuri Yesu Kristo? Ko Yohana wakorashingira intahe ngo kuko ibibogaboga muri we arivyo twahawe ko twese, ngo n'ubuntu bugerekeranye n'ubundi. Uwizeye wese Kristo yahawe ubuntu bw'Imana. Uwizeye Kristo wese yaronse ubuntu bw'Imana muri we, the grace of God. Rero aha niho hatwereka yuko ubuntu bw'Imana bungana na Kristo. Kristo bwiwe personalite yewe canke icari n'ubuntu bugeretse ku bundi. Reka rero dusubire kandi dusome muri Yohana 3, aho nyene Yohana igice ca 3 umurongo wa 18. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Ndagomba kukubwira ikintu kimwe: ukwizera niko kudutsindanishiriza. Imana ntizohora abantu kuko ngo bishe, basambanye, bivye, bakoze ibindi. Ivyo ni ivyamwa, ahubwo vyerekanye yuko bari basanzwe bari mu caha. Ntushobora gupratika ropesha, ntushobora gukora icaha udasanzwe uri mu caha. Rero abantu benshi bagerageza gukosora ubusamanyi bwabo, ubusuma bwabo, ububeshi bwabo, hagukosora ikibazo kiri mu mitima yabo. Nukuvuga ikintu gituma ukora bibi nuko umutima wawe usanzwe uri mubi, kandi nta mutima mwiza umuntu agira en soi. Yesu ni waza mu mutima wawe agahindura ubuzima bwawe. Yesu ni waza mu mutima wawe agahindura ivyo wiyumvira, agahindura ubuzima bwawe. Nukuvuga hakurondera guhinduka, rondera Yesu niwe guhinduka nyakuri, niwe za guhindura ubuzima bw'iwawe. Rero ikibazo kugenda cishure, nagerageje kuvuga icaha icarico. Iyo abantu bariko baravuga ngo ubuntu bw'Imana ngo bwaje ngo abantu bigisha ubuntu bw'Imana ngo kugira ngo bakomeze kwikorera ibyo bigombera, oya, ahubwo ubuntu bw'Imana niyo nyinshi Imana yatanze kugira abantu bave mu caha, kandi abantu bave no mu gupratika icaha. Reka ndabibutsa ikintu kimwe: abantu benshi barakora ivyaha mugabo binyegeje. Abantu benshi babayeho ubuzima bw'icaha mugabo akinyegeza. Niko idini ryatwigishije. Akindi naco idini ryatwigishije no kwama dukora icaha mugabo tugasaba imbabazi. Ariko ubwo si ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana nuko duhinduka, apana ko tuko turasaba imbabazi ku bintu duhora dukora. Ntaco bimaze ko turiko turakora ivyaha mugabo dusaba imbabazi. Igihambaye nuko duhinduka, tukahindukira, tukava mu nzira mbi, tukava mu gukora ibikorwa bibi, tukakora ibigororotse. Ivyo Imana yifuza. None biva hehe bantu b'Imana? Kuko umuntu akura itunga ribi mu vyo afise mu mutima wiwe bibi, kandi akura n'itunga ryiza mu vyiyumviro vyiwe vyiza. Rero Imana mu kugira ihindura ingeso zawe, ibanza guhindura umutima wawe, kuko ingeso mbi ziva mu mutima n'ingeso nziza ziva mu mutima. Rero Imana yabanje gukemura ikibazo kw'isoko. Ikibazo rero ca kabiri, reka ngende kwishura ikibazo ca kabiri. Ikibazo ca kabiri kivuga ngo ko dutsindanishirizwa n'igikorwa ca Yesu, birakeneye ko dukora ibikorwa. N'andi majambo, kubera iki umuntu yobananya akora ibikorwa kandi wumva igikorwa ca Yesu arico cagize iki cadutsindanishirije? Icambere nkeneye kubishura, ijambo ry'Imana ritubwira nkuko Yakobo yanditse ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Burya iyo umuntu avuga ngo arizera Yesu Kristo mugabo akaba atambuto z'umwami wacu Yesu Kristo mubonako, akaba atacamwa campemuyera mubonako, uwo muntu ntiyigeze yizera Kristo. Umuntu azokubwira ubuntu bw'Imana mbwa ntumubone ku buntu, uwo muntu nta buntu bw'Imana yigeze yizera. Umuntu niyakubwira Kristo mu gutabona Kristo muri we, ingeso za Kristo, attitude du Christ muri we, uko Yesu yagenda ntubibone muri we, uko Yesu yavuga ntubibone muri we, uwo muntu ntiyigeze yizera Kristo. N'abantu benshi bavuga ngo barizeye mugabo batigeze bizera Kristo Yesu. Abanyafrika dukunda kuvuga ngo abakristo ni benshi, mu Burundi ngo abakristo ni plus de 90%. Ariko ni bande bica, ni bande biba, ni bande barenganya abandi, ni
ni babandi nyene bitunga n'abakristo bisigura ngo birakenewe ko dusubira ku kwizera nyakuri kuko kwizera nyakuri niko kuzoduha kubaho ubuzima nyakuri. Rero nico gituma turiko no musi turavuga izi enseignement kugira ngo abantu bahinduke, imitima yabo ihinduke. Abantu baribwira mu mitwe ngo barakijijwe mugabo batigeze bakizwa, abantu baribwira ngo n'abakristo mugabo batigeze by'ukuri bamenya Kristo. Rero ukwizera kutagira ibikorwa ku bagupfuye bisigura iki? Bisigura tukuhu yuko uko kwizera ntikugeze kuhaba. Yesu yigeze kubwira intumwa ngo yeba mwufisa ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwobwiye umusozi ngo badukuve hari uje hari. Bisigura ko babwira iki? Nta kwizera bagira namba, nta kwizera bari bafise. Rero no kuvuga ko ikintu kikumenyesha ariko vy'ukuri wizeye neza ni mugihe uzobona ubuzima bwawe butanguye guhinduka, ukabona vya bindi vyakunanira kera uratanguye kubinesha. Nijya uzobona yuko wizeye ubuntu nabi ni mu gihe utanguye kubona ibikorwa vya kameremere bindi utigeze ukora mu buzima bwawe, ukabona utanguye kubikora mu gagatima kadasimba, ukabona urabikora mugabo uticulpabiliza, aho uzomenya yuko wize ubuntu butari bwo. Ariko nijya uzomenya ko wakiriye ubuntu bw'Imana nyabwo ni mu gihe uzobona by'ukuri agakiza kariko karakora mu buzima bwawe. Kuko ni iki kitwereka yuko agakiza kariko karakora mu buzima bwacu? Ni mu gihe ubona la présence cyangwa l'influence du péché iri kwiratakara mu buzima bwawe. Ni kuvuga za nguvu icaha cari gifise muri wewe, kwa kunuma wisanga wakoze ikibi kandi ataco washaka, unashaka gukora iciza ariko mu kibi canyitanze imbere. Ariko ugasanga uno musi rero urashoboye kuronka inguvu muri wewe udashobora gusigura zo kunesha ca kibi. Aho ni uzotangura kubona rero yuko ubuntu bw'Imana buko burakora muri wewe. Rero ibikorwa birakenewe cane. Mugabo Imana ibanza kwica vya bikorwa vya kameremere muri twe. Imana ibanza kwica konza vya bikorwa vy'umwana w'umuntu umuntu ashira imbere kugira ngo agire iki? Ngo bimutsindanishirize. Rero reka dusome ku murongo wa 10 hamwe twasoma mu Banyefeso igice ca 2 umurongo w'10 haravuga ngo kuko mwibuke ko ku murongo w'8 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakirije kubwo kwizera ntivyavuye ku bikorwa vyanyu kugira ngo hoye wirarira. Mbwa ku murongo w'10 rero mwumviriza haravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza. Murumva inyishu y'ikibazo? Ntitwakijijwe kugira ngo tuce tudibama, ntitwakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo tuce tugira iki? Tuba abantu bari aho tu atakintu kingo bariko barakora. Oya, ahubwo hari ibindi bikorwa Imana ibanza kwica. Mu nyumvirize neza, Imana ibanza kwica vya bikorwa dukora kugira ngo tugire iki? Ngo twishimire imbere y'Imana. Ibikorwa dushaka gukora kugira ngo twemegwe imbere y'Imana. Twaragerageje kubona yuko nta gikorwa na kimwe wokora kugira wemegwe imbere y'Imana. Turaza gusubira kandi kubibona mu karorero tuza gutanga mu kanya, ariko namba kubereka icambere na mbere yuko bikorwa uwizeye abwiriza kugira ibikorwa. Mugo ivyo bikorwa nibiherere ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigendere. Ngo mumva ibi bikorwa nibindi bikorwa bitandukanye vya bindi dukora kugira ngo twemegwe imbere y'Imana, biratandukanye na vya bikorwa idini ryatubwiye dukora. Ibi ni bikorwa Imana yateguye kuva kera, apana ngo tubikore ngo tubigenderemwo. Nibi rero no musi yo wizeye Yesu Kristo ni vya bikorwa ubona uko urakora atari kubw'inkomezi zawe ariko kubw'inkomezi za mpemu w'Imana, naho ubwawe udashobora gusigura ukuntu vyagenze ngo bikore. Imana bijya bikorwa izo bigukoresha kuko wamaze guhindukira ukava kwanza mu kwiyumvira, ukava mu bikorwa vyawe wibwira ko vyo gutsindanishiriza, hamukizera ko Kristo ari wagutsindanishiriza wenyene, misi yose ukamenya yuko Yesu niwe rufatiro gukwemegwa kwawe imbere y'Imana. Imana rero izovyara ibindi bikorwa yateguye ku buzima bwawe kugira ngo wowe bigenderemwe. Umva ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ibikorwa biva mu mubiri, hari ibikorwa umubiri wacu ukora. Mwibuke yuko si kubw'inkomezi, si kubw'imbaraga, ni kuvuga umwana w'umuntu naturellement arafise inkomezi, arafise ubushobozi. Umuntu arafise ubushobozi bwo gukora ibikorwa, umuntu arashobora gukora ibikorwa. Nibijya muhora mubona aba sportif bakora, si inkomezi za mpemu irazi batuma bakora bige, ni inkomezi z'umwana w'umuntu. Nibijya muhora mubona abantu bafisa aba entrepreneur bagakora ibintu bikomeye mu buzima. Ivyo bikorwa bakubaka ibintu bikomeye, bagakora ibintu bikomeye. No kuvuga izo ni inkomezi z'umwana w'umuntu, ubwo n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu. Mugabo Imana ntiyahisemo ko agakiza kava mu nkomezi z'umuntu kuko ntibyari gukunda, ntibyari gushoboka. Rero abantu baravyitiranya ivyo bintu. Ibikorwa bakora mu buryo bw'umubiri n'ibikorwa Imana yateguye bazokora, bazogenderamwo. Rero tubitandukanye. Ubuntu bw'Imana rero ntibutuma
tudakora ikintu na kimwe, ahubwo ubuntu bw'Imana budutegura kugira ngo twinjire muri vya bikorwa rero Imana yaduteguriye kuva kera. Rero reka dusome muri Luka 18 umurongo w'9, umugani w'umufarisayo n'umutoza kori. Uyu mugani na wawucira bizigira ubwabo ko bagororotse. Uyu mugani niwo nkeneye guca mpereza ko kugira ngo tuzobandanye rero twiga ico bita ukugoroka kw'Imana. Kuko hari abantu gushina umunsi bibwira ko ubwabo bagororotse, guhama bagakengera abandi bose. Ngiki kimenyetso c'abantu bibwira ko bagororotse, bakunda gukengera abantu bose. Ngaya ma erezi yabaye kubito bana b'Imana, bazi yuko kushengera iwabo ari bo bagororotse, bazi yuko mwidini wabo ari bo bagororotse, bazi yuko mwidini wabo ari bo bazi ukuri kwija mu by'Imana gusumba abandi bantu bose. Bantu b'Imana, ukuri n'ukwa Yesu, kandi Yesu aguha uwizeye wese, aguha uwo aguhishurira uwo ashatse kuguhishurira uwo ari we wese. Kwisi yose hari benshi batarafukamira Bayali, hari benshi Imana yibikiye batarafukamira Mamoni, batarafukamira Yezebeli, batarafukamira ibigirwamana ibyo ari byo byose byateye ishengero uyu munsi, vy'amahera, byo gukundamera, byo gukunda ivyubahiro, byo gukunda kugaragara no kumenyekana. Hari abantu benshi uyu munsi Imana yibikiye batarafukamira ibyo bigirwamana. Iyo uri kuribwira rero ngo wewe ni ugororotse gusumba abandi bose, wowe ni ukijije iwanyu gushima, no, iyo ni herezi. Uko no kuyoba. Kristo yaribikiye abantu benshi batarafukamira ibigirwamana uyu munsi vyateye ishengero. Rero kwibwira gukengera abandi bantu bose ngo ntibakije, wowe ni ukije, ni ikimenyetso cy'uko ahubwo wewe nturakizo. Ni ikimenyetso cerekana yuko wewe uri mu nkomezi ziwawe. Dusome ku murongo wa 10. Ati abantu babiri baduze baja mu rusengero gusenga. Umwe yari umufarisayo, uwundi yari umutoza kori. Ndagomba mugira ibicepo bibiri. Umwe ni umufarisayo, ni kuvuga wa undi yize ivyagezwe kandi vyitwa ko ashira mu ngiro ivyagezwe n'Imana. Uyu ni umunyedini. Hamu wa kabiri, uwundi yari umutoza kori. Umutoza kori aserukira abanyavyaha bose, babandi ivyagezwe vyananiye. Tuvuga turabonye umunyedini, umufarisayo n'umuki n'umunyavyaha. Mwumvirize rero, Imana niwo mucamanza, nkuko abanyamerika bakunda kuvuga ngo only God can judge me. Imana niyo yonyene ishobora kuducira urubanza. Reka rero murabe muri abantu babiri ivyo bishimirije, hama n'ukuntu Imana iza kubacira urubanza. Umufarisayo ahagaze asengera mu mutima wiwe ati, Imana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi bose. Mwumvise ikibazo toujours, simeze nk'abandi bose, ndigitangaza. Ukugororoka k'umwana w'umuntu gushira hejuru we, self righteousness, ituma wewe ubwawe gusa, iduza ego yawe, iduza wewe nk'umuntu. Ubwishime bwinshi, kwirata, gucira urubanza abantu benshi, gucira urubanza abantu abandi ukabacira urubanza. Ibi nivyo bimenyetso. Ndiko ndabaha ibimenyetso kugira umenye yuko vy'ukuri wowe urufatiro rwawe n'uruhe. Mbega uhagaze ku kugororoka kuva ku Mana cyangwa uhagaze kugororoka kwiwawe, ibikorwa vy'iwawe. Asengera ku mutima ati, Mana ndagushimiye ko ntameze nk'abandi bose, abanyazi canke abagabitanya canke abasambanyi canke nk'abameze nk'ujya mutoza kori. Ndikuvuga n'abantu bama bikompara, n'abantu ukugoroka kwabo ni par comparaison. Bazi yuko bagororotse gusumba abandi. Bantu b'Imana, hano bagororotse gusumba uwundi uyu munsi mw'isezerano rishasha, kuko twese twahawe kugororoka kumwe kuva ku mwami wacu Yesu Kristo. Rero ikimenyetso cy'uko wowe ugihagaze kugororoka kwiwawe ni mu gihe ufise igipimo cyo kugororoka, kubyo ushobora gupima umuntu ukavuga uti uyu muntu ntakwiriye, ntabereye, mugabo je ndamusumbye kugororoka. Icyo ni ikimenyetso cy'uko wewe ushingiye ku kugororoka kwiwawe, kw'inkomezi ziwawe. Uri umunyedini, uri umufarisayo canke nk'abameze nk'ujya mutoza kori. 12 rero, mu minsi indwi yose nisonzesha kabiri. Iki kintu kirisha abantu benshi, kwisonzesha. Ntitwisonzesha ngo tugororoke imbere y'Imana. Uramaze kwisonzesha kenshi, ariko ubuzima bwawe nibuhinduke, ukamara iyo minsi gusa yo kwisonzesha umenga uri ku murongo. Mugura urabizi yuko usubiye kandi gufungura amaraso agasirikira mu mubiri wawe, usubira gukora ivyaha, ukiriha na ya minsi wamaze uri kurisonzesha, ukiriha iminsi utakoze amakosa. Iki kintu rero kirikoma, ikintu cyama kigaruka cyane kugira umenye ko uri umunyedini.
ugakoresha kwisonzesha nk'igikoresho cyo kwemerwa imbere y'Imana, kwisonzesha kugira ngo icaha kiveho. Oya, kwisonzesha ntigukuraho icaha. Twabonye ukuntu icaha kivayo, ngo kuko batanyizeye icaha, ivyerekeye icaha ngo nuko batanyizeye. Kugira umuntu ave mu caha nuko yizera Kristo, icaha kigakugwaho. Hama ibikorwa navyo vya kameremere bivanwaho no kubandanya rero mu butumwa bwiza, kubandanya mu ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo. Niko mpemu w'Imana agenda arica ibikorwa vya kameremere. Tubandanye mu minsi indwi yose nisondesha kabiri, ntanga ikigira 10 c'ivyo mfise vyose. Turabonye rero ikibazo abanyidini bafise, bazi yuko nibisonzesha no kuvuga gukubita imibiri yabo, guhana imibiri yabo, kubabaza imibiri yabo, aribyo bituma Imana ibemera. Nico gituma huzuye abantu benshi uyu munsi bari frustre, bagenda nk'abantu bagowe, amasura yabo afunze, ari froissé, bibwira yuko ivyo livyo bituma Imana ibemera, bibwira yuko bagororotse gusumba abandi bantu bose. Oya, twarigeze kubaho ubwo buzima turabinginzi, umenga kubabaza umubiri niko kwatuma Imana itwemera. Mugabo ugasanga turabagafere, ugasanga dufise amafuti menshi mu buryo bw'umubiri kameremere, vyaranse ko kagira iki, ko gapfa muri twebwe. Ibikorwa vya kameremere vyaranse ko bipfa muri twebwe, ariko iyo turiko turisonzesha tukibwira yuko tugororotse gusumba abandi bose. Hama ikindi naco ikigira 10, gutanga amahera, ukumva yuko kuko watanze amahera ukumva yuko uri gitangaza imbere y'Imana. Ibi nivyo bikunda gukubita hasi abanyedini, kwisondesha, kubaza imibiri yabo, gutanga amahera yabo. Reka rero tugende ku munyavyaha, umutoza kori. Ariko wa mutoza kori we ngo ahagarara kure. Mwumvise ko bitandukanye. Uwa mbere we yaraje arahagarara, ni kuvuga aribona, yibwira ko akwiriye imbere y'Imana kubera ibikorwa yakoze. Ni kuvuga araje imbere y'Imana apresence ibikorwa yakoze, yibwira ko ivyo bikorwa yakoze ari byo bizotuma Imana icimwemera. Ariko mwumvize umutoza kori wewe aja kure, hama ngo ntiyagoma no kurangamiza ngo arabe mwijuru, ariko arishishitira ati Imana ngirira ikigongwe, ndi umunyavyaha. Uyu munyavyaha we yararokonesheje ko ari umunyavyaha, yararokonesheje mu bandi majambo ko atagikorwa na kimwe afise yogaragaza imbere y'Imana kugira ngo kimutsindanishirize. Mwumvirize rero umucamanza mukuru ari we Mana ukuntu vyaheze. Ku murongo wa 14 ndababwira uwo muntu bakwavuga umutoza kori, wa munyavyaha yamanutse aja iwe atsindanishirijwe kuruta wa wundi, ngo kuko wishira hejuru wese azocishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azoshigwa hejuru. Ngiki kintu kizotuma abantu batangara mwijuru, aho muzobona abanyavyaha bishikira mwijuru, hama abo twita ngo nabanyedini bakomeye batabonye ubwami bw'Imana, kubera ko twigishijwe yuko ivyo dukora ari byo bitwemere, ari byo biducindanishiriza imbere y'Imana. Ariko ntitwigishwa yuko atakiwe na kimwe twokora kugira ngo dutsindanishirize imbere y'Imana atari igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Idini ryaratwishe gusumba kudukiza, kuko ryatwigishije ibikorwa dukora, ryatwigishije gutanga impongano, kandi Yesu ari we mpongano y'ivyaha vy'abantu. Batubwiye ibintu dukora, turirimbe, protokole, tugira ibyo ntitubikora kugira ngo Imana itwemere, ahubwo kuko twamaze kwemerwa n'Imana ivyo turagenda tukabikora kugira ngo n'abandi bantu benshi bamenye Kristo natwe twamenye. Tureza tukaririmba, tureza tugatangira Imana, tugakora ibindi vyose mugapana kugira ngo twemerwe imbere y'Imana, ahubwo kubera ko twamaze kwemerwa n'Imana. N'ibintu bibiri bitandukanye. Rero ndakubwira wowe kuradukurikira, izera umwami Yesu Kristo, nibwo rufatiro. Izera ico Yesu yakoze, ko yapfuye akazuka ku bwawe. Ushobora kuba umaze imyaka 20, 30 utari bwigere kuba kuri urwo rufatiro, ntaco bitwaye. Hindukira, Imana iguhe kwihana no guhindukira no kumenya ati bwa mundi bwose namaze imyaka narayovye. Ibikorwa nibaza ko ibikorwa je nkora ari byo bizotuma Imana nyemera, ariko nsanze atagikorwa na kimwe Imana yo kwemera. Ndagomba kubwira abantu bibwira ko ari abanyavyaha, ni mwebwe Imana yapfiriye. Imana yapfiriye abanyanenge nke, Imana yapfiriye abanyavyaha, Yesu yapfiriye abanyavyaha. Ndagomba kubwira abantu bose bakunda kwicira urubanza, bibwira yuko badakwiriye imbere y'Imana.
egereza atabwoba. Yesu yaravuze ngo come as you are, ingo ukuri kose hamwe n'ivyaha vyawe vyinshi, ingo Yesu arakubohora, ingo Yesu yarakubabariye. Egereza, nta caha na kimwe wakoze gisumba imbabazi yagaragaje ku musaraba. Rero ndagusengera wowe mukunda ukuradukurikirana ngo Imana ihindure ubuzima bwawe, Imana iguhishurire ubuntu bwayo kugira ngo uve mu bikorwa vyawe vya kameremere kawe, uve mu bikorwa vy'umwana w'umuntu, ariko wizere igikorwa Yesu yakoze. Ubuzima bwawe bwose ushingire ku gikorwa Yesu yakoze, ku buryo mu gitondo ntuzosubire kuvyuka wiyumvira ivyo wakoze, ahubwo vyuka wiyumvira ico Yesu yakoze. Kandi no mwijoro reka kuguma wiyumvira ivyo wakoze bibi canke ivyo wakoze vyiza kugira wishime, ahubwo no mwijoro iyumvira igikorwa Yesu yakoze. Kuva mu gatondo gushika mwijoro iyumvira ico Yesu yakoze mu buzima bwawe, kugira ngo ico aba ari co ubuzima bwawe bushingirako, ubuzima bwawe bwose. Ubuntu bw'Imana bukomeze kugwira muri mwebwe. Ndasenga kugira ngo Imana ikomeze kubuzuza urukundo rwayo n'imbabazi zayo, ibahishurire ubuntu bwayo mu buryo bwose, ibahishurire urukundo rw'Imana ruruta uko kwiyumvirwa mu miryango yanyu no mu banyu. Imana ibahezagire, tuzobandanya ubutaha. Imana ibagirire neza mwese, amen.